abashitse mu nyuma twamaze kwakirana nabo nyene turabahaye kaze bumva umugisha w'Imana. Hanyuma muri aka kanya tugeze mu mwanya mukuru rero cane, twitegure kwakira amajambo y'Imana. Hanyuma turahaye kaze mukozi w'Imana Niyonzima Baratere Mashike hano atubwire ico Imana yamutumanye. Kaze. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Umwami nashimwe. Umwami ashigwe hejuru. Ndabagumbiriye mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ego nanje numva nshimiye Imana kuvyo tumaze kwakira vyinshi. Niba washishikaye kumva no kwakira, ndazi ko maze guhezagirwa. Reka rero twongere kuri aya majambo tumaze kumva y'ubuhanuzi buciye mu ndirimbo z'abaririmbyi, kuko aya majambo tugiye kuvugana sayanje n'amajambo avuye ku Mana, kuko twayasengeye. Nanje ndabwira Imana nti none Mana, imbere y'ishengero ryawe abera bawe ubwoko bwawe ndababwira iki? Ntacyo mfise je novuga. Vuga nka kumo Yeremiya yavuze, ndacari muto sinzi kuvuga, ariko Mana abari wewe wivugira, muhemu yera abari we asobanurira ishengero, kuko ni wazi ibiribereye cyangwa ririkwiriye. Hanyuma rero tutarasoma ijambo ry'Imana, nagomba sabe cyangwa ninginge korale Teramira Ubugingo. Hari indirimbo baririmbye ejo kwa gatandatu, igitero kimwe na cyane cyane kijya citabirizo nico ngomba ko mukiririmba, niyo harimo ijambo numva muhemu yera avuga ye nanje ko tuvuganako. Abari ngahe cyo murayizi iyo ndirimbo. Gitero ni citabirizo gusa, nico musubiramo kabiri. Kazi murimbira aho nyene muri mugaragaza kunyarutsa. Abavugisha n'Imana bazakura imebeba, bayeneza n'intama, ari n'amabingira, amabingira y'inkazi, muzobamenyera kubyo bazobabama. Abavugisha n'Imana baza
murakoze cyane. Hashima Imana. Ejo numvise muririmba cyane cyane icyo gitero twumvise. None rero ijambo dufise ngiri. Dusome Zaburi y'143. Zaburi y'143 n'uyo murongo umwe wa 10. Ni sengesho tuza gusenga twese. Hari impamvu ayo majambo yaje. Zaburi y'143 umurongo w'10 havuga ngo unyigishe gukora ivyo ugomba kuko ari wewe Mana yanje, mpwemu wawe mwiza andongore mu nzira irashe. Amen. Amen. Tugomba dusabe kwigishwa n'Imana gukora ivy'Imana igomba, kuko urashobora kubukora ugakora uko wewe wiyumvira, uko wibaza, ariko ivyo ukora vyose, ibikorwa vyose ugasanga ntukora ivy'Imana igomba, ubu uri kuruhira ubusa. Kubera iryo jambo tugiye gusaba uko, ngomba ko dusaba uko, nuko umwami wacu Yesu Kristo ari we yavyivugiye. Mwari mu Placide kaze udusomere ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice c'indwi 21 gushika 23. Soma. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, siwe azokwinjira mu bwami bwo mu ijuru atari ukora ivyo data wo mu ijuru agomba. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza vyinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjibura nti ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwabakora ibizira mwe. Imana idufashe. Imana idufashe. Imana idufashe. Izaburi dusomye ni ya Dawidi, kuko aya mazaburi yose sa ya Dawidi yanditse, n'abanditsi batandukanye banditse aya mazaburi, kuko aya mazaburi arimo indirimbo, harimo amasengesho, harimo amatazira yo gutazira Imana, harimo amashimwe yo gushima Imana. Mu bihe bitandukanye abayuda bagenda bacamo, kandi ibi byose babikora bari mu rugendo baja i Yerusalemu, bagenda baririmba, bagenda basenga, bagenda batazira, bagenda bahimbaza. Hamwe hakaba n'amasengesho yo gusa ngo abansi ngo babaneshereza abansi babo. Abandi ngo Mana hura nabo abangwanye ubagwanye n'ibindi. Hariho n'abandi mbere aya masengesho mu mazaburi bayakurikiza
basenga nk'uko ayo mazaburi avuga. Kuko turabona Dawidi ubwiwe yanditse amazaburi yashika 73 muri aya mazaburi yose uko ari 150 we naya 73 hakaba imigwi y'abaririmbyi. Nico gituma mvuze amazaburi arimo n'indirimbo. Hariyo bene Kora nabo baririmbye amazaburi ashika 12. Hakaba na bene Asafu. Iyo yose ni imigwi yakora muri ico gihe. Bene Asafu nabo na amazaburi ashika 12 nyene. Hakaba n'indirimbo ya Mose muri aya mazaburi nyene. Mose we yaririmbye indirimbo imwe muri aya mazaburi. Hakaba n'indirimbo ya Salomo irimwo. Hakaba ni uwitwa Etani. Urumva ayo n'amazaburi ashika 100 abayanditse cyangwa abayaririmbye cyangwa abayasenze bamenyekanye. Hakaba n'amazaburi ashika 50 atigeze amenyekana abayanditse. Iryo ryabaye ibanga ry'Imana. Nico gituma Bibiliya ari ijambo ry'Imana ryahumetswe mu ibanga ry'Imana na Muhemu Yera. Yesu ahabwa icyubahiro. Rero dusomye muri aya mazaburi ngo twavuze ko ari zaburi yanditswe na Dawidi. Gusenga ryari sengesho avuga ati unyigishe gukora ivyo ugomba kuko ari wewe Mana yanje. Iryo ni isengesho rya mbere. Irigira kabiri ngo mpemu wawe mwiza andongore mu nzira irashe. Yasabye kwigishwa n'Imana. Imana imwigisha yonyene gukora ivyo igomba. Ntakore birashoboka gukora ariko sanga ubandanye ukora ivyo Imana itagomba. Kandi asaba kurongorwa na Muhemu w'Imana, Muhemu Yera. Kuko cyangwa yivuga ngo abarongorwa na Muhemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Imana idufashe. Aha rero reka tuvuge kuvyerekeye mu vy'Imana igomba niyo ntumbero. Kuko ivy'Imana igomba ko dukora ni vyinshi muri Bibiliya, ni vyinshi cyane birenze. Mugabo tuza kuvugana kuri kimwe nico tuvugiye kuvugana ko nkuko Imana yandongoye ko tukivugana ko. Je nibuka kurango Imana yemeze nari ndyamye nzabona ukuboko mugabo simbona umuntu, mbona ukuboko kumfashe ugutwi kw'iburyo. Numva ngo umviriza gatatu. Ndaraba simbona umuntu ariko ukuboko, uraza ukuboko ufashe ngari ntukubona. Mbona ugutwi aguba kwega. Ngoma nakubwire ntuzobe ikiranganzira uko, kandi ntuzobe ikiraro cyo kujabura abandi nawe utazojabuka. Ukwiriye kuba ukwiriye kuba icitegererezo mu byo uvuga no mu byo ukora. Mu kwihangana, mu guca bugufi, mu kubana amahoro n'abantu bose, no kudakengera
umuntu n'umwe. Kuko benshi muri iki gihe uko nyene numva umwe ariko aranyigisha ngo benshi muri iki gihe bakora nk'abacangero, bakora ari biranganzira ariko bo batazojayo, bakora nk'ibiraro abandi bajabukirako ariko ntibizobe kuri wewe. Ataradekura ndaraba sinabona umuntu, ntarikangura ndavuga nti Imana urakoze. Tuvuga kuri iri jambo rivuga ngo umuntu wese avumereza ngo mwami mwami. Ni bande bavumereza? Naravyigishijwe ko cyane, kandi ivyo numva byose byaraba kuri jewe. Ngo raba uhagaze imbere y'ishengero ugira urutoke ubwira bari ukabwira bari ukabwira bari ukabwira bari ukabwira bari, mugabo izi ntoke zitatu nazo ziraba wewe. Nguraraba ivyo ubwira abandi wewe ubwawe hari vyabona bitatu bikubaza mbega weho ukora iki, bimeze gute? Uru rutoke nago ngo Imana niyo cabona, ibona ibihishijwe mu mitima mu bugingo bw'abantu. Nguzorabe neza ivyo wigisha, ntubwire abandi, baza wibwire wewe, wisuzume yuko nawe ubigenderamo. Ngurabivuga ubwire n'abantu uko nyene. Abavumereza ngo mwami mwami ni bande? Ubwa mbere n'abaririmbyi, n'abasenzi, ni ishengero ryahamagawe riri mu ishengero riri hano. Abavumereza ngo mwami mwami nimwe ati nabavuga butumwa, ati wewe nyene abavuga butumwa. Ngo niyagira umuntu werekeza ko iryo jabo ugiyerekeza ko wewe umuvuga butumwa urimwo, uri umwarimu, uri umudiyakoni, uraraba neza. Ndumva ijabo rikomeye cyane. Urashobora gutegwa kandi uhagaze imbere y'ishengero utabaye maso. Zanumva mbwiwe gusoma ubutumwa bwiza bwose na Matayo igice cya 20 guhera ku murongo wa mbere gushika 16. Muyandike ngomba mvuge kuko narayakurikiranye ayo majambo. Havuga ngo habaye umuntu mwene uruzabibu, yarafise uruzabibu. Muri urwo ruzabibu ngo agenda guhamagara abakozi bamukorera muri urwo ruzabibu. Umviriza neza, shakureke kuhasoma nayo nyene amajambo arimo nayo nyene muraza kuyasoma no mu nyuma. Andika Matayo 20 gwera ku murongo wa mbere gushika 16 murayasoma. Umviriza haya majambo nagucike. Ngo azinduka kare mu gatondo mu gaturuturu, ngo aragenda ahitana abakozi
ati nimuze mu ruzabibu rwanje. Barazinduka, humviriza, barazinduka mu ruzabibu gukora. Ati rero mwa muzindutse jewe ku munsi ingero yanyu ni denariyo imwe. Baraja mu ndimiro mu ruzabibu barakora. Mwene uruzabibu abona umengo ntiboheza, acaragenda saa 3 isaha 3 uko nyene isaha 3 asanga abantu bagaze. Ati mbega mwewe ntimwica mukora? Ati nimuze mu ruzabibu rwanje. Saha zingahe? Abandi bazindutse kare mu gatondo. Abandi saha zingahe? Barakorana na babandi. Hageze saa 6 saa 6 izuba rigeze ataragenda ahita nabandi ngo nimuze namwe. Mbere umego yabasaze mu kaguriro mwisi ngo kumengo sizi niba bariko baradandaza niba byageze ngo nimuze ndabaha igikorwa ingo mu ruzabibu rwanje. Basa moya basa 3 azanye bandi basangapi saa 6 barakora. Si ivyo gusa, ahengera saa 9 harasa yo kumugoroba saa 9 acaragenda ahita nabandi ngo namwe nimuze mu ruzabibu rwanje. Genda mukore saa 9 abazindutse abasa 3 abasa 6 abasa 9. Mwumvirize neza ndabasavye nigishije kuri ayo majambo ibintu bikomeye cyane. Kwari nko guhishura ngo twimenye uko turi. Atagenda saa 11 saa 11 ahita nabandi ba saa 11 mu zabibu rwanje. Bose barakora. Hageze isaha kugodoka abwira umubwiriza wiwe wo guhemba abakozi yabakurikiranye abakoresha ati hamagara ba bakozi banje bose kandi mu guhemba hera kuri babandi ba saa 11 saa 11 bahidenariyo imwe. Ngurakoze databuja abo barigira ba saa 11 acagera kuri babandi ba saa 9 abaha idenariyo imwe. Ngurakoze databuja abo barigira. Mwumvirize acagera kuri babandi ba saa 6 nabo nyene denariyo imwe. Urakoze databuja. Atagera kuri babandi bisaha 3 nabo nyene baguma baraba ayabahemba baguma baraba abasa 3 bagenda umengo bafisa kangondongono bagenda bati mugabo sawa. Hacaza babandi bazinduka kare bahabwa idenariyo imwe. Gutambuka birabankira. Umwe rero asadukira abandi acaraza none ngo databuja twebwe kuva mu gaturuturu kare twiriwe turakora umunsi urarenga none idenariyo imwe. Uyo shebuja ataraba aramwitegereza ati none ubabajwe niki mu butunzi bwanje ngora uko ngomvye? Mbega ugize ijisho ribi kuko aba ndabahaye. Mbega we twavuga ngahe idenari imwe none nakurenganije kubera kugira ijisho ribi ku butunzi bwanje imbere y'Imana. Nta kuvuga
ngo natanguye kera, ngo uyu yatanguye vuba, ngo uyu ni wa kera, ngo uyu ni mushasha. Jewe ari je mpaye nabwirwa ati ivyo benshi binjigwamo n'ijisho ribi, bakavuga ngo je ndi wa kera, ngo jewe nagutanze gusengerwa nagize gute. Ivyo ni biharuro by'abantu, ariko ku Mana suko. Imana niraba ngo warakoze imyaka myinshi, Imana iraba ko urangije neza. Amena. Uko niko kuri. Numva natsizwe mu mutima, ndavuga nti Imana utubabarire. Benshi niko tumeze. Ko cendi wake ugenda sage uke, nguyu ni mushasha, uyu ni wejo, nubona hirya yejo. Imbere y'Imana, mbere aca mu guheza kuki aca avuga ngo uwa mbere azoba uwanyuma, n'uwanyuma akaba uwa mbere. Mu gihe mukoze ivy'Imana igomba mwese, Imana ntiharura nk'uko abantu baharura. Igiharuro c'Imana n'ico abantu biratandukanye, ivy'imiro vy'Imana n'ivy'abantu biratandukanye. Bwigo ngo bivuga uko imbere y'ishengero. Amena. Kwigishwa n'Imana, umve, iyo umuntu yigishijwe aramenya. Hariyo kumenya, hakaba no gutahura, kuko iyo umuntu agiye kwiga mu ishure aronka ubumenyi, mbere agatahura n'ibindi byinshi. Ariko mu ishure sibo baguha ubwenge. Menya neza, ubwenge ni impano iva ku Mana, ngo hariyo mpemu y'ubwenge iva ku Uhoraho. Urashaka kuba warize ukamenya byinshi, ugatahura byinshi, hakaba n'undi ataciye no mu ishure, hakaba afise ubwenge ndemanwa buvuye ku Mana. Nico gituma na Salomo, igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 3, urasoma neza kubera ku murongo 5. Imana ibwira Salomo, ni wewe nabonye ko ugiye kuba umwami wo kurongora Abisirayeli. Saba icyo ugomba cyose ndakiguha, kugira ngo urongore ihanga ryanje. Salomo aricara ariyumvira ati none nosaba iki, none no aje imbere y'Imana ati Mana ndacari muto, sinzi iyo bija niyo biva, none iri teka wanteye ngo ndongora Abisirayeli muri abo harimo ibigabo by'ibigatanya, hari abaminuje amashure, abari muri rwa rwego rukuru Sanedre. Urumva n'abantu abanyabwenge b'ivyanditswe, Abafarisayo. None Mana jewe ndakana nzomenya ingene n'abarongora. Ati rero Mana mu bwenge, haleluya, mu bwenge bwo kubarongora ndabereka ivyo bagomba ko ndabarongore mu kuri. Imana iti wasavye neza, Imana ikimuha ubwenge. Umve nababwire, muri ubwo bwenge umviriza neza, buratandukanye. Si ubwenge bwose buva ku Mana. Ukoze mu gikorwa c'Imana, ukoresheje ubwenge ngo nizibi, ngo ndaze byinshi, ngo nivyo nzokoresha imbere y'ishengero, ndababwira ibi nibi. Ndugu yangu, uko si ukuri. Karibu udusomere, wumvirize neza ubwenge ko butandukanye. Soma karibu gitabo cha icete cha Yakobo, yanditse igice cya 3 gora ku murongo wa 3 gushika 18. Soma Yakobo 3:13, usome neza mwumve itandukaniro ry'ubwenge. Soma. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ninde muri mwebwe umunyabwenge kandi w'umuhanga
niyerekanishe ibikorwa vyiwe ingeso nziza mu bugwaneza bufatanije n'ubwenge. Ariko namba mugira ishari ry'inkazi mu mitima yanyu, mugakunda kwirema ibice, mwoye kwirata mubesha mucumura kukuri. Ubwo bwenge sibwo bwururuka buvuye mu ijuru, ariko n'ubw'isi, n'ubw'abantu, n'ubw'abadayimoni. Kuko ahishari riri bono kwirema ibice ariho umuvurungano uri n'igikorwa kibi cyose. Ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buratunganye, kandi n'ubw'amahoro, burengenga, bukunda kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, ntibukekeranya, ntibugira uburyarya, kandi imbuto zo kugororoka zibibwa mu mahoro n'ababanguranya. Amen. 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 Amena. Humviriza aya majambo yaje nk'uburyo sizigero bivuga, babwire bamenye gutandukanya subwenge bwose buva ku Mana. Aha hari ubwenge bw'uburyo butatu ngo hari ubwenge bw'isi. Uyu uhuye n'umunyabwenge w'ivy'isi rero afise ubwenge, yarahuye mu isi, yigishijwe nabo mu isi. Ndakubwije ukuri, agupakiramwo ivy'isi rija kwigisha, akagukuramwo ivy'Imana. Menye urabe abahagarara imbere bakwigisha, hakwigisha ivyavuye he. Hakaba n'abigisha ubwenge bw'abantu, yarahuye ku bantu, yakuye ku bantu. Uyo rero aza kwigisha iby'abantu, ugazotahira iby'abantu. Hakaba n'ubwenge bw'abadayimoni, ugasanga umuntu hitwa ari umukozi w'Imana ariko hakoreshwa abadayimoni. Ubwenge bw'abadayimoni bumukoresha, ubwenge bw'abantu, ubwenge ahantu hose hari urwango, hari ishari, kwirema ibice, ubujyajya. Ubwo bwenge buri muri ivyo si ubwenge buruka buva ku Mana, ariko ngo ubwenge buva ku Mana. Ngo ijya mbere ngo buratunganye, butera umuntu kwamatunganya, agatunganya imbere y'Imana, agatunganya no kuri bene data. Ubwo nibwo bwenge buva ku Mana, bugutera gutunganya. Niba ari cyo ufana mwene data, dutunganye mwene data, dutunganye ndugu, dutunganye, ukatunganya n'imbere y'Imana. Ubwo nibwo bwenge buva ku Mana. Ngubwo bwenge buva ku Mana burengenga. Subukankamira abantu burengenga. Nimwe bwenge buva ku Mana. Muravyisomera neza, si ivyanje bene data. Ugomba kubihinyura, ugomba kubivuga ukundi, shauri yako. Ni jambo ry'Imana. Ubwenge buva ku Mana ngo ntibugira ubujyajya. Ubujyajya uva ku ntobijyajya, ariko abantu bijyajya. Ubwo bwenge mucyo mumenye iyo bwaje buva. Ngo kandi ubwo bwenge buva ku Mana n'ubw'amahoro, ukagerageza kubana amahoro n'abantu bose, nukwezwa, ukiri gutsitaza bene data, ukirira kubabuza amahoro. Ariko ugasanga umuntu aguma ashaka kubuza abana amahoro. Ubwo bwenge ucumenya iyo nashaka uno musi muhishurirwe, ucume uyu ubwo bwenge bumukoresha se buva ku Mana. Eka ngo burabanguranya
burabanguranya, si uguteranya abantu, burabanguranya, kandi ngo bubibwa mu mahoro ngo n'ababanguranya. Ubwo ni ubwenge buva ku Mana. Ndarangije iyo point. Tugomba rero tuvuge ko rya jambo ivyo Imana igomba. Navuze ko mvuga kimwe gusa, niyo duhagararira gusa kimwe mu vy'Imana igomba, kuko ni vyinshi birenze, ariko tuvugana kimwe. Bo dusome icete Paulo yandikiye ab'Itesalonike. Twosaba mwarimu Jean Baptiste ngusome icete Paulo yandikiye ab'Itesalonike, igice ca 4 umurongo wa 3 gushika ku 8. Ab'Itesalonike icete ca mbere Paulo yandikiye ab'Itesalonike igice ca 4 guhera ku murongo wa 3 gushika ku 8. Usome Cete ca mbere c'ab'Itesalonike igice ca 4 turasoma duhereye ku murongo wa 3. Ic'Imana igomba ni ukwezwa kwanyu no kwirinda ubushurashuzi, kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza umubiri wiwe mu kwezwa no mu kuwubaha, atari mu buryo bwo kwangaza umutima mu vyifuzo nk'uko abanyamahanga batazi Imana babigira, ngo umuntu wese ntarenge ibikwiye kandi ntagunge uwundi mwene data kuri ivyo, kuko umwami wacu ari umuhozi kuri ivyo vyose nk'uko twababuriye tuvyemeza. Kuko Imana itaduhamagariye guhumana, ariko yaduhamagariye kwezwa. Nico gituma uvyanka ataba yasa umuntu, ariko aba yasa Imana, kandi ariyo ibaha mpwemu yera wayo. Amen. 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 Nico tugiye guhagararirako. Imana yaduhamagariye ngo twezwe, ntago yaduhamagariye kwiyanduza. Ririmba. Imana yaduhamagariye ngo twezwe, ntabwo yaduhamagariye kwiyanduza. Nico Imana yaduhamagariye ngo twezwe. Imana yaduhamagariye kwiyanduza canke kwihumanya. Nico Imana yaduhamagariye. Turi ngaha twese twarahamagawe. Umuntu wese ari uko yahamagawe, sizi uko wahamagawe. Ikuzana mu ngoro yayo, nta kindi Imana yaguhamagariye ni ukwezwa. Kubera iki? Mbaza kubera iki? Kuko ubwa mbere Imana yacu ni Imana yera, ishaka ko dusa nayo. Yesu Kristo nuwera, tukwiye gusa nawe. Mpwemu niyitwa mpwemu yera, kugira ngo ubane na mpwemu hakurongore, ukwiye kuba wejejwe. Kandi iri juru twiteze kuzojamwo ni juru ryera, abejejwe nibo bazorijamwo. Haleluya. Gwabanduye imitima ntibazorijamwo, ariko nijya bera, kuko Imana igomba ko twese twoja muri iryo tongo rya data. Erega uraza umuvyayi afise itongo riba ari ry'abana biwe, natwe itongo rya data. Uraza ko data wa twese uri mu ijuru, data, papa, data.
none rero ijuru niryo tongo rya data, niyo twiteze kuzojamwo. Ushaka kuzorijamwo ukwiriye kwezwa. Icyete cya mbere cya Petero rimo 15 ngo nk'uko yabahamagaye hari yera, abariko mubabera mu ngeso zanyu zose. Kuko iyo mwambaza muyitaso mumara iminsi mu isi mutinya, kuko muzi yuko iyo itarobanura abantu ku butoni izocira umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Zaburi 16 umurongo wa 3 ndi muri ko turahasoma, urahandika andika 16 umurongo wa 3 avuga ngo Imana ivuga ngo abera bo mu isi ngo nibo ntore nezerererwa bonyene. Haleluya! Abera bo mu isi ngo nibo ntore nezerererwa bonyene. Abera bo mu isi, abera bo ngo nibo ntore. Yo intore, abantu bato, abantu b'intore bagatona imbere, ngo intore zanje Imana ikirata, ngo intore zanje ngizi, ngo bonyene, ngo nizo ntore nezererwa bonyene n'abasigaye. Igice cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya kabiri guhera ku murongo 21-22 havuga ngo andika tishobora tubisoma kuko sizi n'umwanya tujyana n'umwanya. Havuga ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo vyari byaramuhumanije, vyari byaramwanduje, uyazoba igikoreshwa c'icubahiro cejejwe catunganirijwe igikorwa ciza cose kigirira nyeneco ikimazi. Haleluya! Ng'umuntu niyiyeza mugabo akitandukanya na vya bindi vyari byaramuhuma, ugaca witandukanya navyo, zoba igikoreshwa c'icubahiro. Ndakwifurije kuba igikoreshwa c'icubahiro. Emera, ndakwifurije kuba igikoreshwa c'icubahiro cejejwe catunganirijwe igikorwa ciza cose kigiranye neco kimazi. Muba bikimazi imbere y'Imana, muba bikimazi imbere y'Imana. Haleluya! Ivyo nivyo Imana igomba, nukwezwa kwacu tukamenya kuganziriza imibiri yacu, ngo kuko Imana itaduhamagariye guhumana, yaduhamagariye kwezwa. Umve, hari abantu bavuga ngo umuntu kwezwa ngo yezwa mu mutima gusa, ngo ariko mu mubiri ngo biragoye, ngo cyambaye umubiri ngo bongo yako. Ugiye kuraba Paulo yarike Abitesalonike nyene igice ca 5:23 ukabandanya 25 havuga ngo Imana nyena mahoro abe ariyo ibeza impwemu yanyu n'ubugingo bwanyu n'imibiri yanyu bize bisangwa bitagira umugayo umunsi umwami wacu Yesu Kristo azozira. Amena. Impwemu yacu yezwe, ubugingo bwacu bwezwe, n'imibiri yacu nyagira umuntu azokubesha. Abona abantu baganzwa na kamera y'umubiri ngo ngo ntibishoboka. Kubera iki bidashoboka? Yesu yanesheje umubiri, anesha byose, afise insizi. Niba uri muri we niwe aguha kunesha, aduha kubinesha, aduha kubinesha nk'uko yabisezeranye natwe, aduha kunesha, aduha. Haleluya!
si inkomezi zacu ziduha kunesha, ariko Yesu ari muri twebwe kuko yanesheje, niwe cyaduha kubinesha imibiri yacu. Imana ishaka ko nayo eraba uko Paulo yandika Abikorinto 3:16-17 avuga ngo mbega ntimuzi ko muri urusengero rw'Imana kandi ko aba muri mwebwe ng'umuntu niyonona urusengero rw'Imana, Imana iva murandura kuko urwo rusengero rw'Imana ni mwebwe kandi urwo rusengero rw'Imana ni urwera. Amena. 6:19-20 ngo mbega ntimuzi ko mwaguzwe igiciro, mukwiye gushimisha Imana mu mibiri yanyu, uko niko ijambo ry'Imana rivuga. Bene data, niyagira abantu bazobabesha. Turaririmba Yesu agiye kuza, sawa, agiye kuza. Yohana, icyete cya mbere cya Yohana igice cya 3 ku murongo wa mbere gushika kuri 3. Mwari wese wanaza dusomere icyete cya mbere cya Yohana igice cya 3 guhera ku murongo wa mbere gushika kuri 3. Kazo dusomere mwari twumve abifuza kuzojiyo uko bakwiriye kumera ikiba tugomba ko Imana igomba ko twezwa. Soma 3 guhera ku murongo wa mbere gushika kuri 3. Murabe urukundo uko rungana Data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nico gituma abisi batatuzi kuko batayimenye. Abo nkunda ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ndikurahishurwa. Icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Kandi umuntu wese amutsiga kw'ivyo ariyeza nk'uko uwo ari uwera. Amen. 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 Turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ndikurahishurwa. Mugabo kimwe ngo niyahishurwa tuzosa nawe, tuzomuraba uko ari, tuzobana nawe. Abantu bamuziga kw'ivyo kuzobana nawe, kuzosa nawe, kuzokwicarana nawe, kuzosangira nawe, icyo basabwa ngo nukwiyeza kuko uwo nawe ari uwera. Umve icyo Imana igomba nukwezwa kwacu. Niyo majambo tugiye kurangiriza ko icyete cya mbere Paulo yandika Timoteyo igice cya 2 kwera ku murongo wa 5. Yego wa 5 kane 5 turabe uko havuga. Twumva intumbero y'Imana cyangwa ubugome bw'Imana, uce wibaza nawe uri mu ishengero ivyawe bimeze gute. Avuga ngo icyete cya mbere Paulo yandikiye yandikiye Timoteyo igice cya 2 guhera ku murongo wa 4 kuri ku wa 3 ngo icyete 2 guhera ku murongo wa 3 ngo ivyo nivyo vyiza vyemegwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Kane umve igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya ivy'ukuri. Amena. Aya niyo majambo tugiye kurangiriza ko, kandi nuko nta yindi majambo usubira gusoma. Paulo yarayishuriye ibanga rikomeye ngo Imana igomba gusengera abantu bose no kubasabira, cyane cyane abami n'abashizwe hejuru, ngo tube mu mahoro dutekereje kuko Imana kuri 4 ngo igomba ko abantu bose bakizwa, kandi si ugukizwa gusa
bagashika kukumenya ivy'ukuri. Urashobora kwitwa ngo urakijijwe mugabo ntushike kukumenya ivy'ukuri. Nibyo tugiye kurangirizako. Muri uko gukizwa hari intambuko zitanu, izo ndazivuga gusa sinira gusoma kandi. Izo ntambuko zitanu nizo tugiye kuvuga nako zishikana umuntu kugakiza. Nibuka leo abantu bamwe bavuze ati kama tunakuja pale kanisani tunasikia mko mnahubiri lakini hatusikie vizuri, maana Kirundi hatukisikie vizuri. Afadhali kama Kiswahili ama omwe kidogo, kanose kidogo, ataka Francais basi tusikie. Hari intambuko zitanu kugira ngo umuntu ashike kugakiza. Twumvise ngo imana igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya ivy'ukuri. Niyo tugiye kuvuga nako izo ntambuko zitanu. Intambuko ya mbere, shaka wandike izo ntambuko tuje twumva. Iya gatanu yariyo kuko ariyo twavuganye ko kuri uyu munsi. Novuga gato mugabo muramba bari bavuga ngo none mwalimu nibiki. None agomba hari abantu bace basobanura ukundi bakashaka kubivuga uko bitari, ntuvuga uko ntari. None agomba nibiki. Shaka kuri babandi bumve kuri izo ntambuko. Les 5 étapes ou les 5 pas sur le chemin du salut. Muri yo nzira y'agakiza. Ya kwanza, ya mbere ivuga ngo la repentance. La repentance ni kuvuga kwihana. Niyo ntambuko ya mbere. Udahereye kuri iyo hakaba intambuko igira kabiri, la conversion. La conversion ni kuvuga guhindukira, cyangwa guhindukira. Urumva nawe waba wihanye utarahinduka bure kwihana kwawe nukubusa. None nubona babanyabwenge bamaze kuza bace babwirwa ngo ntimusubire guca muri yazira mwazananye kwa Herode, muca muyibizira. Demi-tour. Wadi kuragenda guca ugacuhindukira ugafata indi direction. Nukuvuga la conversion, guhinduka, cyangwa guhindukira, cyangwa guhinduka. Hiyo niyo ntambugira kabiri. Iya gatatu yitwa la justification. Nukuvuga gutsindanishirizwa. Umuntu akagenda atarubaza n'umutsinda mu mutima kuko atasubiye muri vya bindi, akagenda tsindanishirizwa hatakiri kimwagiriza kuko atasubiye muri vya bindi. Gutsindanishirizwa, la justification. Iya gatatu. Iya kane yitwa la regeneration. Nukuvuga kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri. Kuwa kiumbe kipya. Hamwe Nikodemo yaza kubaza ngo none birashoboka ngo jewe ndo mutama nkavuka nkasubira munda kwa mama nkavuka. Ntiyatahuye ko ari mu buryo bw'iki bw'impemu. Ngwiyo umuntu ari muri Kristo abacize cyaremwe gisha. Ivya kera byarahise byose bicika bisha. La regeneration no kuvuga kuvuka ubwa kabiri. Intambuko igira gatanu yitwa la sanctification. No kuvuga kwezwa. Être sanctifié. Kwiyeza niyo ntambuko twavuganye. Urabona muri izo ntambuko zose iyi ya nyuma rero twavuganye ko niyo ntambuko nkuru muri izi zose. Kandi ntushobora gushika mu kwezwa utabanje gukizwa, utarihana. Eka kugira ngo ushike kukuri kwose urumva no kwezwa. Rero uku kwezwa ngoma madangize ndabisobanuye gato. Kwezwa c'est continuel. Nukuvuga ni gikorwa cy'amisi yose kibandanya. Nukuvuga kwezwa
twezwa iki kubera iki ari igikorwa kibandanya nicyo cyanyuma cyo kwezwa ariko baba wabanje kwihana ugahinduka ugatsindanishirizwa ukavuka ubwa kabiri mugabo ugacishika kuri iyo ntambuko nini nkuru yo kwezwa rero umve twezwa ivyiyumviro bibi birashobora kuzamwo ukiyumvira nabi gushavura kwidodomba guca imanza gucira abandi imanza canke ukaza ugwanko urumva naka uwo mwanka canke ugasanga utsitaje naka ivyo byose rero nivyo twebwe twezwa ukumva ishari rigomba kuvyuka muri wewe niyo wa muri bavuga ngo urazirikanye mwami ingeso wa mubi yanya zigomba kuvyuka ziranduru zihonye name nigaziwe n'ivya Yesu kwezwa rero niyo turagirije ko kwezwa nta numwe adakwiriye kwezwa ushaka umarira imyaka 1000 mu ishengero imyaka 200 ico rero kenshi gitsinda benshi ukagoma widibamye ku ntebe ngajya sinaja nanje wewe uri iki waneshe ugasanga mu rugo uratsitaje umugore wawe uratsitaje umugabo wawe utsitaje abavyeyi bawe ivyo nivyo ku mwanya utegerezwa kwezwa kuri ivyo ugasanga ivyo wumvishije amatwi ugasanga biraguhumanije ivyo warabishije amaso bikaguhumanya ivyo akantu gaturumbukanye ugasanga wasitaje mwene data ivyo nivyo Imana igomba ko buri mwanya ugomba kuja imbere y'Imana bazufukame Mana nunyeze Mana nasavye kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo Mana niyumviriye nabi Mana naravye ibibi Mana nidodomvye navuze abandi nabi nabaneguye nabaciriye urubanza ivyo vyose nivyo kwezwa hanyuma uhagarare uti rero ngomba gusenga Imana umaze kwezwa wewe sabira abandi rero kwezwa ariko wewe ugihumanye ivyaguhumanije nivyo vyadondaguwe aha tuvuze bike yego urashobora kubera ingwara waragwaye ugasanga umaze iminsi widodomba ugasanga ingwara zaguteye kwidodomba zaguteye kwihebura zaguteye kwiganyira ugasanga agatahe karahomvye ukaja ngaho ukidodoma uti none jewe Imana yamoye iki agatahe kahomvye nagwaje ivyo vyose Imana igomba ko twezwa shengero ry'Imana twezwe hapana kuvuga ngo jewe nuwe uri iki imbere y'Imana ngo mubari mwisi nta ugororoka no mwijuru atarabogejwe de n'amaraso ya Yesu Kristo abumvisha amaramo y'Imana mukazigama Yesu abahezagire ndabifuje kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo ninda ngomba kwezwa nanje nyarukugira intambuko huze wezwe hari ukumva wumvise ivyo ntavuze sivyo nahawe ariko ivyo navuze niba wumvise ninda ngomba kwezwa